ati ibyo bikoko binini binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi. Ngango nubwo yeretswe mu buryo bw'ibikoko, ariko ibyo bikoko yari yeretswe Imana yari ishatse kumwereka ko ari abami bazokwaduka bazukurutse ku isi, bazogenda baratwara isi yacu. Muraho mwese namwiriwe bivanye naho muherereye, turabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubana nanyu aho muherereye, mukomeze kugubwa neza. Rero turabashimira uburyo mudukurikirana uko bukeye n'uko bwije, biraduhimbara. Rero uyu munsi nije tugiye kwigana ku mazina banyitwa Jackson Ntunzwenimana. Rero tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo ubusobanuro bw'ibikoko mu buhanuzi be n'amazi. Tuzigenda tubibona henshi muri Bibiliya, bakatubwira ibikoko bifise amashusho atandukanye, byakoze byinshi, bikaza biva no mu mazi, ibindi bikava mu isi canke mu gataka, ariko byose bifise ubusobanuro nubwo bimeze nk'ibintu by'amayoberane. Nta gikoko kirakora ibintu by'amateka ngo kiyobore igihugu, ariko muri Bibiliya tuza tubibona. Niyo mpamvu no musi twahisemwo kubasobanurira ubusobanuro bw'ibikoko, aho bamwe bavuga ko bizoza ari ibikoko nyene bukoko, ariko Bibiliya ifise uko yabisobanuye. Mu gitabo ca Daniyeli igice ni 7 umurongo wa 3 handitse ngo mu bikoko Daniyeli yeretswe handitse hati muri ico kiyaga hiburuka mw'ibikoko binini binini bidasangiye ubwoko. Nango Daniyeli yeretswe ikiyaga, ariko ico kiyaga kiza kuvamwo ibikoko, ariko ivyo bikoko bidasangiye ubwoko. Rero iyo bavuze ibikoko mu buhanuzi, nubwo Daniyeli yari abibonye uko, mu cigisho gikurikira tuzorabira hamwe ivyo bikoko ico byakoze mu buhanuzi, ico byagiye birakora tuzogenda tubirabira hamwe. Ariko ibyo bikoko yabonye byiburutse biva mu kiyaga. Niyo mpamvu dushatse kurabira hamwe ibikoko mu buhanuzi ico bisobanura n'ikiyaga ico bisobanura. Mu nyuma tuzorabira hamwe ico ibyo bikoko byakoze nico byagiye birarangura muri ino si yacu. Rero mu gitabo ikinyene ca Daniyeli igice c'7 umurongo wa 17 haranditse ati ibyo bikoko binini binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi. Ngango nubwo yeretswe mu buryo bw'ibikoko, ariko ibyo bikoko yari yeretswe Imana yari ishatse kumwereka ko ari abami bazokwaduka bazukurutse ku isi, bazogenda baratwara isi yacu uko ibihe bizogenda birakurikirana canke ukurunganwe ruzogenda rurakurikirana. Rero iyo bavuze ibikoko mu buhanuzi baba bashatse kuvuga ubwami. Ubwo bwami rero nibwo bugenda buyoboye isi, niyo mpamvu babushushanije n'ibikoko. Rero mu gitabo c'ivyashuwe Yohana nawe yasubiye kwerekwa ikindi gikoko, ariko coco kije kiva mu kiyaga. Niyo mpamvu twavuze yuko turabira hamwe igikoko ico gisobanuye n'ibiyaga ico bisobanuye. Igice ca 13 c'ivyashuwe Yohana handitse hati umurongo wa mbere, mbona ngihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yaco hariho imigara 10 no ku mitwe yaco hariho amazina y'amarogoto. Rero nubwo bavuzemwo byinshi, ariko twebwe dushaka ico biswe amazi canke se ikiyaga. Iki kiyaga igikoko kivuyemo gifise aho gikomotse, aha gikomotse muri aya mazi nibyo dushaka abantu basobanukirwe neza, kuko hari inyigisho nyinshi zivuga yuko hari igikoko kizoza gifise amahembe 10 n'imitwe 7 nk'uko tubisomye, kikazukuruka mu kiyaga, ariko ari igikoko nyene bukoko. Ariko tubonye yuko igikoko bisobanuye ubwami, ariko ikintu gisigaye no kumenya ati iki gikoko ko hari kizoba ciburutse mu kiyaga, ikiyaga coco niki.
mu gice ca 17 umurongo wa 15 haranditse ati arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Nkango iyo bavuze ikiyaga muri Bibiliya hatweretse neza yuko baba bavuze amahanga, amoko, amakungu, ibihugu byose aba bantu dutuye ku isi ni twebwe mazi. Niyo mpamvu ubwami ntabwo bushobora kuyobora ata abantu buyoboye. Iyo umuntu yiswe umwami nuko aba afise abenegihugu canke abantu ayoboye ahagarariye nk'umuntu mukuru w'umwami. Niyo mpamvu abantu muri rusangi babagereranije n'amazi. Amazi rero mu buhanuzi n'abantu, abo bantu bazoba bafise ababayoboye. Daniyeli wewe muri kirya gice yeretswe ibikoko 4 tuzorabira hamwe ico byagiye bikora, aribo bami 4 bagiye bakurikirana, bagiye bayobora ino si yacu kugeza muri kino gihe cacu. Rero ubwo bwami uko bwagiye bukurikirana burafise uko bwagiye bukora, burafise uko bwagiye buyobora abantu, burafise amateka bwagiye bukora, ndetse na n'ubu buhanuzi tugezemo dufise ubwami butuyoboye nabwo bufise ibyo bukora, nabyo tuzobirabira hamwe. Ariko icingenzi ni ukubanza kumenya eske ati ico gikoko niki, ayo mazi niki. Rero Imana nyina amahoro iduhe kubyumva no kubyumvira mu izina rya Yesu.